This is Sunday Umoja TV bwa muri tubabwira imisi yose za interview ziryoshe cyane zirimo abastari batandukanye yaba gospel yaba cinema yaba comedy bose uzabasanga kuri Sunday Umoja TV n'ubutumwa bwinshi butandukanye kuri mic muri kumwe na Diama kuri camera muri kumwe na Ngege muramana dufite umushitsi mushasha nga muririmbyikazi Aninahaza Imana arizo gospel dusanzwe tumenyereye tuzi ko aririmba neza afise ijwi rirenze tumuzabe atwidondore hama tubandanije ibiganiro karibu murakoze cyane ku mazina nitwa Sara Nibizi ndumuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana kabasengera muri Feka mu Kinama murakoze cyane Sara kwijeje wari kuye dabo kugira nanje bwa mbere na mbere manze kumenya aho iyo yakuvuye kugira nanje nzoze kuritora novuga ko byose ari Imana nabyisanzemo. Saha yatangiye kuririmba cyane. Natangiye kuririmba kumva nkiri muto muri Sunday school kuri Eglise wacu. Ndabibamo gushika no munsi. Mbese kubereka abantu bose bavuga ngo batangiye kuririmba muri Sunday school no wanyegeje tango Sunday school. Change na uru avuga tu hari abantu ngira no kwipamba amashuka. Ya, najewe navukiye mu muryango kijijwe mvukira bandongorera kuja mu maeglise gusenga Imana. Nubwo rero niho natanguriye rero ibyo bikorwa by'Imana. Saha yatangiye kuririmba uvuze mu ko nabyisanzemo kuva nkiri muto ego. Okay, Saha kuririmba indirimbo zo kuninahaza Imana indirimbo zo kuninahaza Imana kuva kera uvuze ko wabyisanzemo ni project iyihe wabonye yuko ujya kuninahaza Imana utabonye ko uza muri izo ndirimbo bita ko ari indirimbo z'isi c'est-à-dire ama profane kuko byose ari indirimbo z'Imana ari profane zo z'isi bavuga yuko zigisha zitanga ubutumwa bwiza wo kubera kibafashe hajya peut-être ko wowe yumvira no kuzonja quelque part kugira ubandanye hanura mu mpande zose. Je nubwo yuko ari ubuntu nagiriwe kubera iyo navukiye mu muryango ukijijwe suko mba nararushije abandi ubwiza canke ari ibindi bintu mugabo ndabishima Imana yuko yarifise umugambi mwiza ku buzima bwanje nabyisanzemo uko kandi ndabiryoherwa cyane gose murakoze cyane. Sara afise channel ya YouTube ego iriho kuri business uga ya oya kuberi ko turazi ko ma réseaux sociaux yaba YouTube yaba hose nko réseaux sociaux zose tuzi ko dukoresha internet zirariha kandi benshi bakaya kugira barihwe na YouTube barihwe wewe ni objectif ye kuri réseaux sociaux za ego mugani nizere yuko bivana na like ufise yego mugabo nibaze yuko bizoshika mu gihe nzokwiza like asabwa ko nuriho. Wow, good. Aho ni sawa ko uravuga ati okay ndakwiragiza ubutumwa bw'Imana apare kwiragiza ubutumwa bw'Imana ndizeye ko naje anjo nzoronka quelque chose bivuye hariya ku ma réseaux sociaux wawe. Ikindi naco Saha turabona yuko uririmba indirimbo nziza ufite ama video meza cyane ama audio turetse ibyo byose biva ku ijwi n'ubundi buryo eske uburyo bw'iwawe kuri wowe uri management cyangwa ni wowe murakoze cyane mu bisanzwe ndumunyeshure kandi nasinkora nta buryo mfise bwo kwishoboza ngo nkore ibyo mubona maze gukora ariko mfise abantu bafashe umugongo banterera ni nka management mugabo bakamfasha muri ubwo buryo bwo gukora izo ndirimbo kugira ngo ibintu bigende neza rero kandi mbaye ndabashimiye cyane. Eko barakoze. Hari akabazo nkunda kubaza abaririmbyi kenshi ba gospel kuvyerekeye turaba mu muziki profane isanzwe ihanura biciye mu nzira bitaciye mu majambo y'Imana usanga bafise benshi bakorera hamwe benshi bafise ama cooperative amamikal kugira giste baronke inzira yo gushika imbere kuko turazi ko twese mu nzira zose tuba turahora project ikintu cyose n'umurimo kurimba n'umurimo byose n'imirimo ariko turafise aho tuba dushaka guca kandi aho dushaka guca dusigaza kwaca turi benshi kuri mwebwe nka gospel ndimo zo kuninahaza Imana bo mu Burundi ngahe wacu hariho cooperative canke association mwo muhuriramo. Jewe kubanje nayo ndimo oya irabaho ego zirabaho ni nyinshi cyane ari nyinshi stadire hariho kwa kutumvikana bye
oya sindagirwa ayo mahirwe ngo ndababemo ego. Saha navuze bwa mbere yuko uri umukobwa w'umurundikazi aririmba neza afise ijwi ryiza. Ndashobora kuba nabahenze abantu bakurikirana Sunday Umoja TV ariko tugusabe ducize nk'umuzingo 5 canke 10 akaririmbo karyoshye cyane muri twa tundi twiwawe hama tubandanye ikiganiro hama cyo tugiheza. Ufise amahoro, ufise amahoro, ufise amahoro mu mutima, ufise amahoro, ufise amahoro, ufise amahoro mu mutima. Cameraman azi guta kamera hasi wabibonye. Okay, sawa. Akabazo ka kabiri uvuye inyuma. Ni ndakerekeza kuba barundikazi bagenzi bawe baba bafise impano zo kuririmba. Peut-être ko bashobora kuzicisha mu rusengero cyangwa handi hose ariko ata inzira babona kuko hari abantu usanga badakunda gusenga kandi bafise impano zo kuririmbira Imana batobona no kuzitwara handi hano kugira bazerekane bigisha abandi bantu nkeneye kaja mu kamwe ubantu. Jewe ikintu cyambere novuga cyambere na mbere no batera intege kuko iyo umuntu ari mu ngabire yiwe ahari hose nimba ari muri profane nimba ari muri gospel Imana irashobora kugucira inzira zose uburimo. Jewe nafashijwe mu buryo ntari niteze yuko byoba nk'uko cyane nk'abantu bakorera Imana nk'ubaririmbyi nkanje aho ngeze byose ndabishima Imana mugabo nibati intumbero yabo ngo bate ico biyemeje ushobora kubikurikirana uko biri kose ndazi yuko byo bizogenda neza cyane gose. Kuri uno mwanya cyo ngomba ndagusabe nuko wabwira abakurikirana Sunday Umoja TV kuko hariho abakurikirana Sunday Umoja TV pages wawe za mazo sosiyo batazizi. Dusaba rero bitubwire ubibabwire kugira areje canke igihe hejo kakazwe no kuraba ya majambo y'Imana bya biki byose bazomenya aho bazogora yaba kuri Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi hose. Eko no bahamagarira cyane. YouTube yanje ni Sarah Nibizi na Facebook yanje niyo. Ibikorwa byanje biriho murashobora kubibona mukandika commentaire kubyo mushaka mukalikinga muzoba mukoze gose. Saha nta bikorwa bishasha biba biri keke pare utarashira hanye. Eko biriko biraza vuba nige muri no misi muri 2025 no uyu mwaka turi. Okay, murumva ko Saha abashaka kumukikira bagende kuri Saha Nibizi page ya Facebook yaba ya YouTube kugira mugende kuraba bijya bisanzwe biriko ndetse n'ibindi bishasha giye kuzana. Saha akaja mu kanyuma kuba gukurikirana ndetse n'abakunzi ba Sunday Umoja TV. Sunday Umoja TV ndabashimiye cyane mari bahizagire n'abariko baratwumviriza mwese ndabakunda cyane mari bahizagire. Thank you, natwe turagushimiye cyane tukwifuriza umugisha twifuza gutera imbere twifuza gushika kuri kiya cyose wowe mu mutwe wa kiriyo ndetse n'ikiri kuko Imana iguhari ibirengeye byo bibaza kuko Imana nizi byose ibyo ubukeneye. Twa tubanda yadushimiye abakunzi ba Sunday Umoja TV kumanda yamukurikirana kumwe yavuga ama comment ama share kugira amanza yamenya ko hariho ahantu hayarashika mwe mudashaka mwe mushaka kwarenga c'est-à-dire mu mwe ko haje namwe natwe mutwanko haje mu biganiro tubandanya tuba ciao.